No societe yanyiyumviyeko barangomwe ko tugiye kuzokorana mu kiringo c'umwaka wose bampemba ku kwezi nanje ndabafasha publicité ku mbuga zanje abakurikirana mutima Rokomedie kano kanyobwa ni bakitwa ruhuka tangawizi rero nagatangawizi gakozwe mu buki no muri tangawizi n'indimu kuva bampaye kontra amera yanje agomba herere kuri aka kanyobwa nta kandi kanyobwa nkunda ataraka nikambiye nagatangawizi karyoshe cyane gose kandi umuntu akanyoye arafise ahaboregwa kuboregwa muca muvyumva urushinge ruca ruduga ti gaca pyarasti rero kuva ntanguye kuyihereza akakaruhuka tangawizi imitsi ni pyarasti hantu ushobora ku pyarasti ibintu byose ni sawa rero ndabashimiye cyane mabuja murazi yuko nakinye ibikino byinshi by'amapublicity bimenyekanisha ibintu bambere rero ntanguye gukenguruka gushima ahanume muri iki kiganiro irishira hamwe nukuri nzobanguka mumpamagaye tuzogerageza kuriduza rimenyekane tugumize ko jewe ndaho umuntu ampamagara rimwe hamagaca bireka nibaza ko tuzobandanya tukaja ku kivi gushika tubone aho tugeze murazi ko maze kuba brand ambassador w'ama societe menshi rero kintu ndabemerera nkuko nabo banyemereye umushahara nzobahuza n'abagrossiste babafashe kurangura nzokora ico shoboye cyose kugira ngo umuntu wese narijya bakoze zitandukanye kubanywa akambiye n'abatanywa akambiye bose bagahurira ko je vraiment nzokora ico shoboye kugira ngo umushahara wanje banyemerera ntuhagarare ko bobo muri contrat dufitaniye barorganiza ibiteramo nanje bampamagaye nk'u brand ambassador je kubimenyekanisha nzogamburuka bazobankeneye hose isango ni yayindi ni kugira ngo ikinyobwa cyabo gitere imbere natwe batwongera umushahara zindi company nukuri nibatanga akazi dutera imbere wo kubaka izina byasaba yuko umuntu yubatse izina aronka ama societe menshi amuha akazi kugira ngo nawe agire gute aronke agafaranga mwaba mubona mu Rwanda muri Tanzania ari abandi bastare usanga bariko baserukira ama company akomeye bakaronka amahera natwe ndabona bariko barabitangura niba hakaza abandi murabona nk'aba Satubi nk'aba Kigingi ba Deforce ba Gasore kuko murazi imbuga zacu ziba zirabwa cyane uba umaze kumenya ikibanza cyawe n'icyo ushoboye bize ko abajene bose kira muntu aba afise kinakora ukavuga ati jewe mu byo nkora byose iki ndagikora kijya ndagikora singoma twese dukore bimwe hari uri mirengarenga undi akabaza undi akaroba undi akagira ikunda korora mugabo twese condition tumenye ico dukora ni muri umunsi mubona ari abajene benshi ngaha mu Burundi usanga biciye ku mabarabara dufise amahinguriro maki ikaze namwiriwe mwebwe abamenyesha makuru n'abanditsi bagiye batandukanye bashoboye gushika muri kino kibanza nkuko mubibona hano imbere dufise ishira hamwe mu Tibuko niyo ashoboye kudutumako uno munsi kugira bashobore kumenyekanisha bino binyobwa vyabo nkuko mubibona hano imbere twarashoboye kubona ko hariho Mutima ndetse umukomedien asanzwe avyitwaramo neza nawe akaba yarashoboye guhabwa ububasha bwo gushobora kuzomenyekanisha kino kinyobwa rero tutarinze kurandira siwe wenyene hariya n'umukinywama Leresi inarabibonye ariwe Kireko nawe nyene yarashoboye kuhabwa kuzomenyekanisha bino bintu rero twashaka tutarinze kurandira umushefu wari atubwire muri rusangi ibijanye na bino binyobwa nuko umwanya ni gwiwe. Ego murakoze cyane tubanje gushimira ukuntu mwaduteye iteka muraza muratwitaba twabateye akamo muratwitaba rero karibu cyane hama natwe dukorera muri Mutibuko tuba dufise izi nzoga za tangawizi tukaba ariho twari tugitangura gukora rero twaricaye turiyumvira turavuga ati reka turondere abantu bodufasha kugira iki kinyobwa cacu ibinyobwa byacu bishobore gukwira intara zose hama zishobore kumenywa n'abantu bose
rero twaricaye hamwe turiyumvira abantu twogira aba brand ambassador bacu naba rero mubona bicaye ngaha twariyumviriye Kireko benshi baramuzi mu rukino rwa ninde n'umuntu ngaha turetse no mu Burundi azwi kuva kera yaba abana abakuze yaba abari Bujumbura mu ntara zose zitandukanye twariyumviriye dusanga Kireko n'umuntu wa mbere azwi turaraba nkuko akanyobwa kacu kanwa abantu bose yaba abantu ba ruguru mu gisagara bose akanyobwa barakanwa niho twaje twiyumvira cyane rero uyu Kireko dushaka nawe adufashe kumenyekanisha ikinyobwa cacu gukwira ahantu hose mu gihugu c'u Burundi turamutera kamo aratubwira ati nta kibazo ntivyabereye aho twariyumviriye uwundi twumva two kwitura mutima rokomedi tukiyumvira yuko yo dufasha nawe nyene kugira ikigogwa cacu ikinyobwa cacu camamare hose kugira tumenyekane tukaba tuzire ko ari umukomedie cyane aha mu Burundi avyitwaramo neza kandi afise abanywanyi benshi niho twari tumwitura aratwemerera kugira dufashe ikigogwa cacu turimwo cyo kumenyekanisha ikigogwa cacu rero ntarandiriye muca muvugana n'uwundi ababwiye ikigogwa cacu ko bimeze ikinyobwa cacu ko kimeze murakoze nagomba shime ino societe yanyiyumviyeko tugize iminsi turiko turakorana mu vyerekeye publicité ndabona kanoti kariyo kuko barangomwe ko tugiye kuzokorana mu kiringo c'umwaka wose bampemba ku kwezi nanje ndabafasha publicité ku mbuga zanje abakurikirana mutima Rokomedie Facebook baramaze kubibona cyane rero kano kanyobwa ni bakitwa ruhuka tangawizi naje nabisanze uko rero nagatangawizi gakozwe mu buki no muri tangawizi n'indimu kuva bampaye kontra amera yanje agomba herere kuri aka kanyobwa nta kandi kanyobwa nkunda ataraka nikambiye nagatangawizi karyoshe cyane gose kandi umuntu akanyoye arafise ahaboregwa kuboregwa muca muvyumva urushinge ruca ruduga ti gaca pyarasti rero ndashimye cyane gose kuri Mutibuko nukuri bisa neza no hanura abarundi bose kukihereza ku bantu bakunda kugira amaraso avura canke imitsi ziba ku bantu bakunda kumva amagonyera bajeje gukora itemwo agatangawizi ruhuka tangawizi rero muri market tuzokorana neza kandi nzobakorera akazi neza barazi ko ndumukozi siyo kontra ya mbere ndose mu gihugu c'u Burundi sivyo vyashara vya mbere ngiye kumenyekanisha narijya rero numvise karyoshe je mbere yuko mba mu brand ambassador w'ikintu manza nkacumviriza ko kiryoshe kitaryoshe singeza mu kanwa ko simpenda abafani banje kuko barazi yuko jewe ntabata hasi rero kuva ntanguye kuyihereza kakaruhuka tangawizi imitsi ni pyarasti hantu ushobora ku pyarasti ibintu byose ni sawa rero ndabashimiye cyane mabuja jewe akazi nzoka bakorera neza menyekanisha aho bigera hama turafise n'ikindi kinyobwa ruhuka wine na kagwa kikirundi kavukire gakozwe mu gitoki n'inanasi n'ibindi nkuko mwamaze kubibona n'ubuki burimwo be n'amasaka rero jewe ndashimye cyane gose kuri kontra novuga ngo ngiye guhomboka umwaka wose murakoze ntanguye kubaramutse mwaramutse mwese abo tutahora tubonana nabo twaratubonana jewe rero kwizina ryanje litwa Hakizimana Deo ariko keshi mu bikino nakinye nitwa Kireko niryo bazi murazi yuko nakinye ibikino byinshi by'amapublicity bimenyekanisha ibintu bambere rero ntanguye gukenguruka gushima ahantume muri iki kiganiro muri rishira hamwe ndari bwabone ndaryumvise ubwa mbere akayoga ruhuka mutima yabivuze nibaza yuko akanyoye yarushe
ashobora kuryama neza akaruhuka. Rero nk'uko mwantumiye ngaha iri shirahamwe ni ukuri nzobanguka mumpamagaye tuzogerageza kuriduza rimenyekane, ariko rero tugumize ko jewe ndanka umuntu ampamagara rimwe hama agaca bireka. Nibaza ko tuzobibandanya tukaja ku kivi gushika tubone aho tugeze, aho ishirahamwe rigeze. Mwavuze ruhuka ruhuka tangawizi na ruhuka wine ko kava mu bitoki. Ibitoki murabona yuko ari ngirakamaro, nariko cyane cyane turabitera keshi, nabyo nyine bigiye ku isoko kuko birose amashirahamwe avyitaho. Rero murakoze cyane, sinorandira ngengurukire Mutima Komedie yanteye akamu ditwagoranye na cenda mwemerera. Sinari nzi mwese ko tubonana mugabo raba turabonanye. Ndakengurukiye rero nabo baje gufata amasanamu batacererewe. Imana ibahezagire mwese, murakoze. Nimba hari ikibazo kimwe canke bibiri kubanditse n'abamenyesha makuru bari ngaha, murahawe ikaze mu bangutsi kugira dushobore kubandanya n'ibindi. Ize neza amaje banyita Alvin Gucci, nkaba nishimye cyane kuba twashoboye kwishikira muri kino kibanza ciza, twashoboye kwishikira muri bino bikorwa, tugerageje kubiraba ibikorwa biko bitunganwa neza, kandi n'Imana yagerageje yabishizemwo imbaraga nyinshi kandi ibishiramwo n'urukundo rudasanzwe. Ikibazo canje kigana kuri societe yanyu, mbe nibiki mwo muriko murakora? Twarabonye tangawizi nyinshi cyane zagiye zirakogwa, aho benshi muri ayo matangawizi atagihari, ariko mwebwe nakahe kabijya mufise muje kwereka abantu gatandukanye nizo zindi tangawizi twagiye turabona? Tuko tubona ruhuka wine, twovuga ko ari tangawizi imeze neza nkuko muriko murabitubwira, ariko dukeneye kumenya nakahe kabijya mushobora kuba mufise karuta abandi. Ikibazo canje ca kabiri ni kuri Mutima Le Comédien. Mutima, nigiki uriko urakora kugira kano kanyobwa kazoshobore gushikira benshi muri rusangi, ndetse banagakunde kandi banakihereze cyane? Murakoze. Dufise ikibazo tubaza, ni ikibazo kimwe kivuga ati none ko amatangawizi menshi twabonye amwe akena akora ibintu ugasanga n'amatangawizi ariko aragwanywa na leta irya no hino, mbe namwe nkako ka tangawizi kanyuruhuka ni igiki mwatuzaniye kugira ngo twebwe nka bene gihugu rya twifuze kukazokanwa dufise umutekano n'umutuzo mu mutima? Ni ikibazo cerekeye kuri Mutima, yo dusigurira neza akatubarira impamvu yasinye kontra yo kuduha akanyobwa, uko ni keza turumvise kararyoshe twakanyoyeko, ariko kugira ngo n'abandi bazovyizere ko akanyobwa karyoshe nicaye ikintu mwo dusigurira nk'akanovera mwashizemo kizodufasha mu magara yacu. Murakoze cyane. Muravuze muti mbega tangawizi nyinshi zarugawe zirakogwa, izindi zikundwa, ariko muri Mutiboko ishatuzaye niki nuko ari tangawizi inakunzwe cyane, yapimwe neza na BBN mukomeza kubona kuri gacupa karinga eri certifié. Hanyuma ibishatuzaye nuko tuje gutransforma ntuze gingembre muri yambono kazoza, gutransforma biri muri 40-60 ibirimwa twitransforme hama bishogwe hanze, niyo mbono dushaka gadushike twese muri yambono
nyene cyo rekadushikiriza. Hanyuma ikindi naco nibaza yuko deuxième question cishira mutima ariko kubwanje no muhikaze cyane kugira ngo ahamagare n'abandi ba Brand Ambassador nkuko mubikoze sindamusha ikibazo ariko acabana abisho nawe nyene kugira ngo ikiye kibazo yatanguye kubaza yavuze ati mbemwe nguvu muzanye nizihe ko tubona hari abakuze baragenda twero vyose twega mbere turaba jeune twaregeranye turavuga ati reka turana cyo dukora rero inguvu tubabwiye tuzanye turi baba jeune bakiri bato bashaka kurondera rero tuzo nguvu dukora dusenga hama maze dutera imbere inguvu dufite nuko tukira aba jeune bashaka kurondera nkuko umukuru w'igihugu ashikira ugwaruka n'abagwaruka gwinshi rero natwe nico twararonse inkomezi turavuga kome dufite n'umukuru w'igihugu adushigikira tuja hamwe tuja gukora ibi rero atari tuzokora dusenge hama dutera imbere kuko turaba jeune kandi dufise bavuga ati imbere ni heza ambajije ikibazo ati mbega ko bakwizeye kugira ngo bafashe kumenyekanisha ikinyobwa cyabo bimeze gute je nari babwiye kino gikorwa ni kigwa kitoroshe barambwira ati reka dushiremwe wundi mwofashanya baca bampa uyu mutama wanje Kireko ndizigiye turi babiri ibinyobwa vyabo ari byo vyiwacu tuzofashanya kubigeza kuri kandi murazi ko si ibinyobwa vya mbere menyekanishije mu Burundi murazi ko maze kuba Brand Ambassador w'amasosiyete menshi rero kintu ndabemerera nkuko nabo banyemereye umushahara kandi mwiza abakurikirana stati zanje imbuga zanje zose murazi ko iruhuka tangawizi ruhuka wine igumamwe hama ikindi batari bazi nuko ndumukiriya wanyu wa mbere jewe iruhuka tangawizi nta munsi numwe ntanywa zibiri ku munsi rero ni kimenyetso cyuko publicité ndiko ndayikora nzobahuza n'abagrossiste babafashe kurangura nzokora ico shoboye cyose kugira ngo umuntu wese narijya bakoze zitandukanye kubanywa akambiye n'abatanywa akambiye bose bagahurira ko je vraiment nzokora ico shoboye kugira ngo umushahara wanje banyemerera ntuhagarare kuko murazi nanje ntegezwa kwitanga kugira ngo babone kiriko kiraza bampemba ruko nakoze muri makerero nivyo sinovuga byinshi nugusara nkambara urwaga je mukambona ku matere nkora ndashaka yuko mu myaka ibiri iyi company yabo izobiteye imbere nanje banteze imbere naje bangire nk'umugrossiste bambwire ati nawe tori karati igihumbi genda uranguze ujye ko bibiri rero muri make nivyo ndabashimiye cyane gose nari nabaze kubivuga tugiye korana n'iyi societe ikiringo cy'umwaka ndabafasha kwegeza kure ibinyobwa byabo kugira ngo binyobwe ndi mu Brand Ambassador kandi ndabashimiye cyane gusiko nabanyiyumviriye ko rero ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ino ruhuka tangawizi yacu ishike kure kuko murazi yuko ntakoze cyane umushahara baca bahagarika mwabuze ati rero tibimeze gute nukuri agashahara je bampaye n'agashahara keza nanje ngiye gukora kugira ngo nigagarare kuko umukozi niwe yidugiriza agahera ndazi neza ninakora bakabona umusaruro uraboneka bazonyongera n'uwundi mwaka benda ari haninzu mbamo rero muri make nivyo barabonye ico shoboye barangira umukozi nkuko banci ko abwati ubu turonkera Kireko nawe ndabahuza nawe nyene bamuha konta rero je na Kireko turi gikorwa kimwe kugira ngo duteze imbere iyi societe y'abandi hama natwe gire gute iduteze imbere muri contrat dufitaniye barorganiza ibiteramo nanje bampamagaye nk'u Brand Ambassador je kubimenyekanisha nzogamburuka bazobankeneye hose isango ni yayindi ni kugira ngo ikinyobwa cyabo gitere imbere natwe batwongera umushahara zindi company nukuri ni batanga akazi dutera imbere wo kubaka izina byasaba yuko umuntu yubatse izina aronka amasosiyete menshi amuha akazi kugira ngo nawe agire gute aronke agafaranga mwaba mubona mu Rwanda muri Tanzania ari abandi bastare usanga bariko baserukira amakampuni akomeye bakaronka amahera natwe ndabona bariko barabitangura niba hakaza abandi murabona nk'aba Satubing nk'aba Kigingi ba Deforce ba Gasore
kuko murazi imbuga zacu ziba zirabwa cyane haje nkurikirwa n'abantu 250 na aho kuri page yanje ya Facebook. Rero mu mpaya akazi tutegereza kubimenyekanisha kampuni iteye imbere natwe tugira gute dutera imbere bose tugacha dutera imbere twese kuko ni vyiza ko abayofrashere batera imbere mugabe kubera je atari je mfata ingingo na je numvise bantelefona ngo bahama akazi ndacishamo tinana kayo bishobora hama bavyase nkakorana nabo ku mategeko yabo ariko muri make nibaza ko amasosiyete karaba menshi mu Burundi tuzotera imbere ko ivyo bindi bihugu mubona bitera imbere abastare batera imbere kubera ko baba bafise abantu benshi bugurura amasosiyete bakabaha akazi rero umuntu amaze ku rwego gushika ku rwego afise nk'amasosiyete ashika kuratana kuri bitandukanye haba aramuhuta miliyoni 2 hajya miliyoni hajya amajana 7 hajya miliyoni 2 hajya miliyoni 4 uza gusanga ku kwezi ari umuntu w'umutima ashobora kwegeranya uduhera akagura n'akaari kamwe nko mwitenga akabandanya gutera imbere uko tubaho rero kwisi ntagoye kuba umaze kumenya ikibanza cyawe n'icyo ushoboye bize ko abajene bose kira muntu aba afise kinakora ukavuga ati jewe mu byo nkora byose iki ndagikora kijya ndagikora singomba twese dukore bimwe hari uri mirengarenga undi akabaza undi akaroba undi akagira ikunda korora mugabo twese condition tumenye ico dukora ni muri umunsi mubona ari abajene benshi ngaha mu Burundi usanga biciye ku mabarabara dufise amahinguriro maki ni maki cyane tubonye mu kinama haje societe ishobora guha abakozi amajana 8 abajene bo ngaho babarosa akazi mwitenga haje societe ikoresha abajene 1000 babarosa akazi amarigara zovaho ubu je barankuye kwirigara ubu je barankuye mu bintazi ubu nzovuga ati bije hose reza kora video 3 mu ndwi umure poste z'amafoto ofisi ibinyobwa by'abandi 3 mu ndwi nakujya nkorera muri 1xbet biki vuga ati urenda afisa akazi uzosanga umwanya atawe ofisi yo kuja kwirigara je kwirigara bahagarike contract chef nivyo rero impamvu ituma habaye amasosiyete menshi natwe cyo turonka ngene dukora ndasaba abantu babarimo abantu bakorera muri vira hagati bakora ubuzi buruhishije umwaka ruka tangawe zumviriza jewe imbere inyuma yuko bampemba n'umukozi wabo amera yanje asubira iwabo ku munsi nwa 3 5 9 nta n'ibintu by'amayoga yoga hicishiramo akagatanga wize umuntu akanyoye araruhuka akumva aremye imitsi gatera akabira kadugumba akongera ameze neza kandi iyo umuntu akanyoye ntaburegwa ha aburegwa muri pyaro cyo ni ikintu gikomeye cyane gose aburegwa muri pyaro agashinga babiryoshe cyane rero ni sawa karasubiza niteka ubuki murabuzi akadimu murakazi ibicurane wiriwe mu nkungugu inkwa kagace kabimanura ucugira myati